Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu, mushishikare kugubwa neza aho mutuye mu bikorwa byanyu bya misi yose. Muteramanye na jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona kandi mubyumva, nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiza kino kiganiro igitondo gishasha, kandi nkaba ari jewe nzamwe no kugira ngo ndakibashikirize aho mfise amajambo ngomba ko dusangira dusoma mu gitabo c'amazaburi. Dusoma Zaburi ya 34, hanyuma tuje dusoma umurongo w'12 tugeze ku w'14 twumva amajambo ahari ico atubwira. Imbere yuko tuca dusenga Imana rero dusoza kino kiganiro tumaze kumva ico iri jambo ritubwiye, dusoma no majambo. Umurongo w'12 uvuga ngo ninde agomba ubugingo akipfuza kuramba ngo azabone ivyiza, uzubuze ururimi rwawe rwoye kuvuga ikibi, n'iminwa yawe yoye kuvuga ivy'uguhendana. Tandukana n'ibibi ukore ivyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha c'uno munsi n'ano majambo dusomye, aho tubonye ano majambo atangurwa n'ikibazo cabajijwe umuntu wese yoba yipfuza ngo kuronka ubugingo kandi akaba yipfuza no kuramba. Umuntu yipfuza ubugingo akipfuza kuramba kugira ngo azobone ivyiza. Imana yacu nihimbazwe. Nizera ko bino bibazo binyegejwemwo ano majambo atatu: ubugingo, kuramba hamwe n'ivyiza. Ni ikibazo uwo kibazwa wese nizera yuko hatoboneka uvuga ngo jewe ntavyo nipfuza. Iyumvire nk'uyu mwanditsi wa Zaburi, twaravuze mu biganiro vyagiye birarengana, kumburira batararonka akaryo ko kubikurikirana muzokurikirana ibiganiro twagiye turashikiriza muri ivyo biganiro vyarenganye, aho twagiye tuvuga yuko amazaburi zari indirimbo Abisirayeli babayeho baririmba muri kahise k'ihanga ryabo, kahise k'ihanga rya Isirayeli, ko Zaburi ari indirimbo. Tuvuze gutyo rero ngaha tuvuga tuti rero iyi ni indirimbo ya 34. Hanyuma rero iyumvire uyu muntu araje atangaje iritangazo ahantu hari abantu benshi, mw'ikoraniro ririmwo abantu benshi. Muce mwiyumvira inyishu bose bari kwishura, inyishu umwe wese yari kwishura kuri kino kibazo gitangajwe kibaza ngo ninde agomba ubugingo muri mwebwe. Imana yacu nihimbazwe. Kandi akipfuza kuramba muri mwebwe ngo azobone ivyiza. Imana yacu nihimbazwe. Ano majambo rero burya ngomba ko dushimikira hanini kuri zino nyishu zatanzwe, zibonekana yuko zishobora kuba zimwe muri nyinshi zotangwa, ariko zofasha umuntu kuronka bino bintu bitatu: ninde yipfuza, ninde agomba ubugingo, ninde yipfuza kuramba, ninde yipfuza kuzobona ivyiza. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero muri ino mirongo ikurikira, ni kuvuga umurongo w'13 n'uw'14, turahasanga ibintu yashoboye kuvuga vyofasha umuntu kugira ngo aronke bino bintu yabajije hano haruguru. Imana yacu nihimbazwe. Ubugingo, nta numwe atokwipfuza kuronka ubugingo, kandi nta numwe atokwipfuza kuramba ngo yipfuze gupfa akenyutse. Sinizera ko hari umuntu numwe yokwipfuza gupfa akenyutse, gupfa novuga ngo bukwi na bukwi kandi vuba, atamaze igihe kitari gito, ataramvye, atageze mu zabukuru, adashaje. Sinibaza ko ari benshi kumbure, nibaza ko nabo vuga yuko batifuza kuramba, bo bari babandi kumbura avuga ati none ubundi ho ndambe ngo bimare bingane ko mbona kumbura ibintu bitagenze neza, aho nahereye ndondera vyanse n'iyi sambu natakiriho kiripasa. Ngira ngo abone bo yogerege avuga ati icoma rukagomba rukaza rukandura. Ariko mugabo kandi nabo nyene yumvise urusoro ruvuze n'inkoyi ivuze, nico kintu nibaza ko abantu bose batinya, naho hari habahora bavuga ngo ntinya Imana n'inzara.
nizera ko nk'igihe nawe yokumva inkoho ivugiye hafi y'ahari yokwiruka akibagira yuko yari yavuze yuko wewe atagomba kuramba kubera ko ubuzima bwamaze kwanka nyine byahuraguye yogomba kipfira. Rero ibi bintu bitatu ni ibintu bikomeye cyane. Kuramba, ntushobora kuramba utagize amagara meza. Kuramba uramba kuko wagize ubuzima bwiza, waronse ibyo urya, waronse ingene ubaho, kuko turazi neza nk'uko ubushakashatsi bugenda buvyerekana, amagara make aratuma abantu bapfa bakenyutse, abantu bapfa hataragera. Ibaze nk'umuntu agwaye ingwara y'umutima atarakwiza n'imyaka 20, umutima wiwe ufise ikibazo, canke agwaye diabete atarakwiza imyaka 20. Uyu muntu kugira ngo azokwiza imyaka 70 n'ivyo bigwara bigendana, nimba asanzwe ufise ubuzima bubayabaye, adafise uburyo buhagije bwo kugira ngo yitwararike amagara yiwe yivuze, urumva yuko bitazoroha. Rero birumvikana neza yuko ibintu abantu hafi nka bose tutiriwe turagera rusansuma bavyipfuza. Jewe ndiko ndabashikiza n'amajambo ndipfuza ubugingo, jewe ndiko ndabashikiza n'amajambo ndipfuza kuramba, jewe ndiko ndabashikiza n'amajambo ndafise ibyo nipfuza gushikako, mbona ko hamwe ntoramba, hamwe nopfa ubunyene, noba ngiye hakiri kare nkagenda ntaronsa amahirwe, ntaronsa akaryo keza ko gushika ku nzozi zanje, ko gushika ku ndoto zanje. Wava gute mumbaza ati none wewe ufise indoto igiye, ufise amabuze yawe, ufise ibihe wifuza gushikako? Ni vyinshi sinobidondagurira ngaha, Imana yacu idutabare. Ariko naho nohera muri bino nyine ndiko ndabashikiza bya bino biganiro, aha siho ngomba kugarukira, hariho ahandi nifuza gushika. Niyerekwa rya bino ndafise ahandi hasumba nifuza gushika, ndafise iyindi ntambwe nifuza gushikako, mbona ko hamwe nogenda ubunyene umengo ngo barunjanyanira, atari hahari n'umuntu avuga ngo ndangije neza nkagira iherezo ryiza, ntaco naho noba mpomva ibindi no kubanza gushishikara kurya ubuzima, ariko mugabo ndize iherezo ryiza ntaco, kubera ko noba ngiye kuruhuka, noba ngiye mw'ijuru. Aho rero tugeze ngaho kuco kuja mw'ijuru, nizera ko abatari bake bovuga bati ntaco basi ibyo mw'isi n'ubundi n'umuruho ntaco, ko noba ngiye mw'ijuru. Ariko mugabo bitagenze gutyo, nta n'umwe yokwipfuza ko rumujyaniranya. Imana yacu rero nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero muri ano majambo twasomye twabonye kimwe mu bintu yavuze uyu muririmbyi wacu n'umwanditsi w'izaburi. Twabonye ko yitirirwa mbere yitirirwa zaburi, yitirirwa Dawidi no zaburi. Usomye ijambo ry'umutware rivuga ngo izaburi ni ya Dawidi hamwe yisarishiriza imbere ya Abimeleki, nawe agaca amwirukana akagenda. Ibi ni byo tuvyinjiramwo cyane, mugabo nizera ko bamaze gusoma inkuru za Bibiliya aya makuru mucamo yabone igihe Dawidi yigeze kuba ari mu bihe by'uruhungo, by'uruhamo n'ibindi. Ico gihe ntiyari bwabe novuga ngo umwami, ariko n'inyuma ya cagi yari yishe Goliyati. Ico gihe rero ariko ahunga Sawuli agomba kumwica. Ivyo ni ibintu birebire by'amakuru tutozamo, kubera ko atari yo ntumbero yacu. Hariho ukuntu rero yahungiye muri kino gihugu cari gitwarwa n'uyu Abimeleki, igihugu c'Abafilisitiya. Hanyuma rero nawe Dawidi akaba ari we yari yarishe wa Mufilisitiya Goliyati. Rero habaho abanyagihugu bamumenye, baca barabwira umwami, bazanira amakuru ati amara uyu muntu ni Dawidi, ni wa wundi yica ca kigatanya Goliyati. None niwe mugomba mujane ku rugamba. Kuri ico gihe bagomba kuza bazananye nabo ngo baze gutera Abisirayeli. Mugabo rero abo banyagihugu baburira umwami ati yamara nimwajara, nimwibaze yuko ahava yemera gutera biwabo, ahubwo yahungiye no kubera ibihe biba arimo. Ariko mugabo nimwiyumvire yuko ari umukunzi wanyu, ahubwo n'umwasi wanyu niwe yishe Goliyati. Imana yacu nidutabare. Rero kino gihe rero ngo niwe aririmba ino zaburi, kandi murabona yuko tutayisomye yose, kubera yuko mu by'ukuri no kuyisoma yose tudava tuyivuga ko yose urumva nyine ntibyoroshe. Usanga nyine umengo byotwara umwanya munini ya mugabo kandi utari ukenewe, ahubwo wewe akwiye gufata devoir à domicile
ukayisoma yose ukayitondera ukabona amajambo avugwamo. Rero ngaha tubonye yavuze ngo kimwe muri ivyo vyofasha umuntu kugira nte kuronka ubugingo, kuramba no kuzobona ivyiza. Kimwe muri ivyo tubona ngaha yavuze ngo uzobuze ururimi rwawe rwoye kuvuga ikibi. Imana yacu nihimbazwe. Uzofate ururimi rwawe niwaba wipfuza kuronka ubugingo, niwaba wipfuza kuramba, niwaba wipfuza kuzobona ivyiza, ukaba utagomba ikintu co guciramwo kikahava gituma utaronka ubugingo, wewe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi, iri jambo ni rwawe uricakire uribike ahadata. Kimwe mu bintu vyogufasha kuronka ubugingo, kuramba no kuzobona ivyiza nukugumya ururimi rwawe, ukabuza ururimi rwawe, ukaruhindera, ukaruha disipurine, ukarushira ku rutonde kugira ngo rwoye kuvuga ibibi. Imana yacu nidutabare. Nibuka igisomwa kimwe twigeze kwiga mu mashure y'intango hamwe twita primaire, aho hari igisomwa cyavuga ngo gahanga wishwe n'iki. Hanyuma rero ngo yari umugabo ngo yaraciye ahantu mu nzira asanga hariho agahanga gakumbagara gatembagara konyene ngaho oya, ari nkumbagare ngaho oya nyagahanga. Arakabaza ngo gahanga wishwe n'iki. Hanyuma rero nyagahanga akamubwira ngo nishwe n'ugw'abagabo, wariko wewe uzokwicwa n'akarimi kawe. Imana yacu nidutabare. Uyo muntu jewe nicwa n'akarimi kanjye, ibintu mbonye n'umuzi ntibibaho. Acaragenda gwaca uwo bahuye wese akamubwira ngo ngwino nabereke ahantu nabonye agahanga kavuga kandi kitari ku mutumba, katari ku muntu, gakumbagara hasi. Arashwa badura, abantu barashwa baduka, arabazana ngo baje kuraba kagahanga. Mu yandi majambo kurikiranye neza wosanga umengo abantu bari base kuvyemera, bari base kuvyizera, kugeza abazana bagobereye akababwira ngo nimutakabona ku gahanga jewe dutsibe muce mugomba munyice, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero ukurikiranye neza dusanga rero ngo baje hahandi yasanga ka gahanga asanga ntagahari. Imana yacu nidutabara. Abantu rero batabaramwica ati wewe urashobora kubesha abantu, ugahagurutsa abantu ukabazana, wahungabanije umutekano, wagizene ibintu nyene nk'ivyo hoye. Nandi makomantere kumbure mu ntumbero yo kuvyagura ngo wumve uburemere ivyo bintu vyagize. Rero kano gahanga kabwiye umuntu ngo jewe nishwe n'ugw'abagabo, ariko wewe uzokwicwa n'akarimi kawe. Imana yacu nidutabare. Rero uyu mwanditsi wa Zaburi yatubwiye ngo yewe wa muntu wipfuza ubugingo, yewe wa muntu wipfuza kuramba, yewe wa muntu wipfuza kubona ivyiza mu buzima bwawe, hariho ikintu ukwiye gukora. Ico kintu ukwiye gukora naco ni ico kubuza ururimi rwawe, kuko nutabuza ururimi rwawe abandi bishwe n'ugw'abagabo, ariko wewe uzokwicwa n'akarimi kawe. Ururimi rwawe ruzogukwegera, ururimi rwawe kuko ruvuga ikibi ruzokubuza kuronka ubugingo. Ururimi rwawe kuko ruvuga ibitaroranye ruzokubuza kuramba. Ica kabiri ngaha tubona yavuze ngo n'iminwa yawe, kuvuga uzobuza ururimi rwawe woye kuvuga ikibi. Hanyuma ngo uzobuze kandi rero n'iminwa yawe yoye kuvuga ibyo guhendana. Aho usanga umuntu ahendana na mugenzi we canke se n'umubanyi canke se n'uwo babana, akabesha akamuhenda, aturagira uku ibintu vyocamwo vyogenda neza. Mu yandi majambo guhenda umuntu ni nko kumushuhura, ni nko kumwosha. Wewe ubwawe umuntu uri kurahenda ubuzi kuri kumubwira ibintu bitari byo, mugabo ukamubwira ngo abikore, abijemwo, abigenderemwo, bizocamwo. Nibuka igihe kimwe mu buhungire iyo nakuriye,
hariho umuntu umwana wiwe yatevye gutambuka, hanyuma rero uwo muntu w'inararibonye uwo mutamakazi acabwira nyamudamu uwo mwana yari akiri imfura, acamubwira ngo namubohereko ngo ikiziriko ngo hama wagenda bamukurira kujya kw'impene mu kibuga nyine ahantu mu buhungiro twaba ku mbuga abantu bose barengana. Hanyuma rero uwo muntu arabigira yibaza ngo nivyo bizaba bituma agira wa mwana atambuka n'ingoga. Ariko mugabo mu nyuma nza numva amakomantere abantu bavuga ngo burya bijya ibintu ngo bisigura uku sanga bifise insiguro mbi kuba yarafashe umwana akamuzirika akamubera ku kiziriko c'impene akagenda aramukwega nk'impene ku mbuga ku kibuga ahantu gutyo bose barorera ngo niho ngo aduca atambuka neza. Ubundi nawe nyene kandi muri ubwo buhungiro nyene yari uwundi mukecuru nyene yari uwundi mutamakazi, habaho umudamu yavyaye hanyuma abura amaberebere yo konsa umwana wiwe, hanyuma acamubwira ngo nagenda afate ngo urujo wafate ya maberebere wakanyireko ngo hanyuma atashira ku ziko ni ukuvuga ayakaranga yayandi yakamiyeko. Ivyo bintu nawe nyene wa mudamu akiri muto atazi iyo bija niyo biva yibaza ngo yeretswe umuti, kumbe ngo vyasigura yuko ari ntaho afashe igikirida ciwe akagikaranga muri kujya gukaranga canke se muri kujya gufata ajya maberebere akayashira ku rujo agaca ashira ku ziko akagira nte. Vyasigura yuko ahubwo ngo nutwaye dusigaye twose ngo duca tugirane duca dukama ibintu nyene nk'ivyo. Aho rero amajambo yo guhenda mugenzawe ugasanga wewe wabonye ko naka ivyiwe biriko biracamwo, mugabo rero kugira ngo bikunde ntabandanya atera intambwe kubera yuko wewe uri bankunguka udashaka yuko abandi batera imbere, kuko wewe udashaka yuko hari akantu koja mu nda y'uwundi, kuko wewe udashaka yuko abandi bantu baroranirwa, ugaca utegura umukenyuro w'ingene wa muntu wo mugwisha, hanyuma rero ugaca umubwira amajambo yo kumuhenda mu ntumbero yo kumwosha, kumuhenda mu ntumbero yo kumushuhura, kumuhenda mu ntumbero yo kumwosha ngo agwe mu kinogo, wewe acita ngo ni kiziba abona umengo azoronkamwo inyungu, kumbe uri kuramwosha kugira ngo wa muntu ahure n'ibyago. Aha rero tubonye uno mwanditsi wa Zaburi avuze ngo uzobuze rero n'iminwa yawe yoye kuvuga ibyo guhendana, wa muntu ushaka ubugingo, wa muntu ushaka kuramba, wa muntu ushaka kuzobona ivyiza bigushikako, nawe hari ikintu ukwiye gukora. Ubwa mbere tubonye ngo ubuze ururimi rwawe rwoye kuvuga ikibi, kuko niwashishikara kuvuga ibibi uzopfa wishwe n'akarimi kawe, uzohitanwa n'akarimi kawe, akarimi kawe kazogukwegera. Hariho abantu usanga umengo ni ba radiyo munwa, hariho abantu usanga umengo kwirigara iyo atabonetse, iyo yasibye uwo munsi umenga irigara ntiriryoha. Hariho abantu mw'ikaritiye usanga n'abavuga ngo kera twavuga ngo umengo ngo aravuga ngo umengo ni rutomorangingo. Hari iradiyo yigeze kwitwa rutomorangingo muri kahise k'ivyagiye biraba muri kino gihugu, ntokurirwa ndagarukako. Rero ugaca umengo wewe uri rutomorangingo, ngo aravuga ngo umengo ngo ni Europe, ngo aravuga ngo umengo ni Domitira Kiramvu. Ugasanga rero mugabo muri vyinshi uvuga ururimi rwawe ruvuga ibintu bibi. Hari n'ubundi avuga ugasanga bamubwiye ngo ntuvuga nabi, ngo uvuga nabi gusumba igihuna. Kubera iki? Ukuntu umuntu avuga nabi, avuga amajambo mabi, yatura amajambo mabi ku bandi, amajambo kumbure y'ibibi ku bandi, ku bintu by'abandi, ku buzima bw'abandi. Imana yacu nidutabare. Burya rero niyo umuntu avuga amajambo mabi yo gusema canke se yo kuboha ubuzima bw'abandi, nawe ivyiwe birabohwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nibutse intahe y'umuntu umwe byigeze kubonekana kumbure muri ya myanya yo gusenga, ahantu yari yagiye gusenga, hanyuma rero arabwirwa kandi yaranakarirwa muri iyo mpwemu nyene y'ubuhanuzi
yuko ibyo ariko arakora atari byiza ku buzima bw'iwanje. Ico gihe ntitwari kumwe mbere nyamuntu, sinari hafi yiwe. Hanyuma rero arabwirwa rimwe mu majambo numva novuga ko yabwiwe ngo wewe nawe uko kuntu ubuza amahoro abandi, wewe nawe uko kuntu ata muntu mukorana ikintu ngo gitere kija imbere, wewe nawe uko kuntu uboha ivy'abandi, wewe uko kuntu uboha abandi, wewe uko kuntu ufise akarimi novuga ngo gakarishe mu kuvuma kameze nk'akabaramu, umenye ngo ivy'abandi bitagenze neza nawe n'ivyawe ntibizogenda neza. Uko wewe unovuga ngo uboha ivy'abandi niko nawe n'ivy'iwawe bizobohwa bitazobohoka. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, kandi nkurikiranye ingene ubuzima bwagiye burakurikirana, ndabona yuko ivyo bintu byabaye binyakuri, kubera yuko bitavuye bimugendekera neza. None rero nuko rero uzobuze ururimi rwawe rwoye kuvuga ikibi, hanyuma ubuze iminwa yawe yoye kuvuga ibyo guhendana. Hanyuma igikurikira tubonye havuga ngo utandukane n'ibibi, Imana yacu nihimbazwe, hanyuma ukore ivyiza. Tandukana n'ikintu cyose cyitwa ikibi. Abagomba ubugingo, abagomba kuramba, abagomba kubona ivyiza bakwiye gutandukana n'ibibi byose. Reka kuguma mu kigwi, mukagwi, muri groupe, mwirigara, novuga ngo murunganwe rw'abantu ubona yuko ibintu muhuriyeko huzuye mwibibi, huzuye mw'ivyaha. Nimba ugendana n'umugenzi ukaba ubona afise ingeso mbi, ukaba ubona agendera mu bintu bibi, ukaba ubona kumbure anywa urumogi mugabo nawe utanywa urumogi, ukaba ubona anywa itabi nawe ataryunwa, nimba umuhanuye akanka kubiheba hako yobikwandukiza, tandukana nawe, tandukana n'ibibi, ukora ivyiza. Nimba ufise abagenzi ukabona bagiye mu bumaraya ukabahanura ntibagombe kubyumva, abo bantu mwamaze guhushanya, mwamaze kunuranya, mwamaze kuba mudahuje, ntimuhuje imico. Kandi mudahuje imico ntimushobora kwemerana, ntimushobora gufata inzira imwe. Kandi bamwe bakora ibi abari nabo badakora bino. Imana yacu nidutabare rero, tandukana n'ibibi. Ukwiye gufata ingingo yo gutandukana n'ibibi, ukwiye gufata ingingo yo kwitandukanya n'ikintu cyose kibi, kuko wewe ugomba ubugingo. Uri mu bantu bashaka ubugingo, uri mu bantu bipfuza kuramba, uri mu bantu bipfuza kuzobona ibyiza. Kandi abameze gutyo ntibakwiye kwimatanya n'ikibi, ahubwo bakwiye kwimatanya n'ibyiza. Aha twabonye ngo tandukana n'ibibi, ukore ibyiza. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma yasoze yavuga ngo rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Inyuma yo gukora bino byose, inyuma yo kubuza ururimi rwawe kugira ngo ntiruvuge ikibi, inyuma yo gufata iminwa yawe kugira ngo ntivuge ibyo guhendana, inyuma yo gutandukana n'ikibi, kandi inyuma yo kuja kure y'ibi byose. Aha tubona ibintu rero yasozereye ko n'ibintu byiza ukwiye gucukura. Ico biba nico wimbura. Igituma uyu muririmbyi, uyu mwene data atubwiye ibyo dukwiye gutandukana nabyo, nuko ibyo bintu nitwabibiba tuzokwimbura ibibi, tuzokwimbura ingorane, tuzokwimbura umururazi. Niyo mpamvu atubwiye ibyo dukwiye gutandukana nabyo. Ariko mugabo kandi ntiyosoza atatubwiye ibyo dukwiye guharanira kubamwo. Ibyo nabyo nuko yavuze icambere ngaha ngo ukora ivyiza. Ubwa kabiri urondera amahoro, uharanira amahoro. Ijambo ry'Imana hariya muri Matayo 5 rivuga ngo heureux ceux qui procurent la paix. Hahigwa abaharanira amahoro, hahigwa ababanguranye. Ni ku yindi version ivuga, ariko mugabo ntundi version ivuga ngo
hahigwa abaharanira amahoro, hahigwa umuntu akora ibishoboka byose arondera ko haba amahoro. Imana yacu nidutabara, yaravuze ngo rero rondera amahoro, ntuyarondere gusa, uyakurikire. Umaze kuyabona, umaze kubona ahantu hari amahoro, kuko mu gakiza hari amahoro, rondera ayo mahoro rero, shishikara iyo nzira ubonyemwo amahoro, uyakurikire kugira ngo uyashikire. Imana yacu nihimbaza. None twamba dusenga Imana dusozere kino kiganiro, kubera ntamagwa arahogwa, kandi bivanye nuko nyene umuntu yari amaze imisi agwaye. Urabona ibintu vy'inkorora na gripe, usanga agahehera ntikarahera. Yani nyene ko umuntu abavuga ati reka ndabe yuko ntokwicara nayo ubundi usanga nyene umuntu yumva yuko ari jene, ugasanga imihogo ntiramera neza. Usigura no kuvuga muri buno buryo ntibeza ngo vyoroha, ariko mugabo rero ntaco, nizera yuko hagize ikintu kuramo muri kino kiganiro. Turumvise ibyo dukwiye kwitandukanya nabyo, turumvise n'ibyo dukwiye gukora. Ibyo dukwiye gukora rero bizotuma turonka ubugingo, bitume turonka kuramba, bitume turonka ivyiza. Nano majambo mwene data ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha, nari numva no kuvugana nawe no kubwira muri kino kiganiro igitondo gishasha, nuko nimba wipfuza ivyiza, nimba wipfuza ubugingo, nimba wipfuza kuramba, ukwiye gutandukana n'ibibi. Ukwiye kubuza ururimi rwawe ntirube urwo kuvuga ibitari vyiza, ntirube urwo kuvuga ibibi, kandi ukwiye kwitandukanya n'iminwa ihendana yosha abandi, iryoherwa nuko abandi baguye mu manga, itanezererwa nuko abandi bateye imbere. Ibyo bintu ukwiye kwitandukanya nabyo uhereye none ku kazi ugiye kwirigwamwo, mubo mungana, muri famiye, mu muryango. Reka bitangure kumenyekana yuko wahindutse, bitangure kumenyekana yuko uri umunyamahoro, uri umuntu arondera amahoro, aharanira amahoro, kandi ayakurikira mpaka ayashikiriye. Kuko ivyo nivyo bizotuma uronka ubugingo budashira, nivyo binyegejwemo ubugingo budashira, ivyo nivyo binyegejwemo kuramba kwawe, kandi ivyo nivyo binyegejwemo ivyiza. Kuko ico umuntu abiba arico azokwimbura. Niwabiba iciza, nawe nta nkeka uzokwimbura iciza. Mwami Yesu, turagushimiye ku bw'ano majambo twumvise. Abantu bayumvise rero birashoboka yuko hari umuntu asanze hariho ivyo atitandukanije navyo, kandi vyamukwegeye ibyago. Mbere vyohavuye bimushikana muri gihenomu, aho atazoronka ubugingo, aho atazobona ivyiza, aho atazoronka kuramba. None rero umuntu wese yumvise ano majambo, akaba hariho ikintu akubwiye, avuga ngo Mana mbabarira, sanze ndi mu bantu bosha abandi kugira ngo bagwe, sanze ndi umunyamafuti, sanze mfise ubugaba muri jewe, sanze mfise ububegito, sanze ndi umunyabyaha. Akavuze ngo Mana mbabarira, nshoboza rero gukora ibyiza, nshoboza kurondera amahoro, ndayakurikire mpaka ndayacakiye, mpaka ndayashikiriye. Uyu muntu nucumugirira neza, imbabazi zawe zimuboneke ko hari umushoboze kuba muri uno mugwi w'abantu baharanira amahoro, barondera amahoro, barondera gukora ibyiza na ntaryo, kugira ngo ibyiza bariko barabiba biba ari byo bazokwimbura. Urakoze rero, turagushimiye. Ibisigaye wirigwana n'uyu mukunzi wa kino kiganiro, ahantu hose agiye kwirigwa n'ibikorwa vyiwe vya misi yose, inzira zugaye zuguruke, ibyo kwipfuza ko n'ibyo gusaba mu mitwaro yiwe ya buri munsi umubere nyishu. Urakoze byose nuko tubisabye tubyizeye, mu izina ryawe gera Kristo Yesu nuko tubisabye tubyizeye, amen.